kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Muravyibuka igihe iyi nama rukokoma y'indero yarangira hari Bujumbura, barashize ku mugaragaro ibintu ngenderwako, ibintu bazogenderako kugira ngo akanovera mu ndero kagaruke mu Burundi. Baravuze ko hari ingorane z'ubukene bw'abigisha, ubukene bw'amafaranga akoreshwa muri ico gisata, ubwinshi bw'abanyeshure haba mu mashure shingiro mbere gushika muri kaminuza, abanyeshure usanga ari benshi mu masomero. Baravuze ibitari bike bategerezwa gukorerako kugira ngo indero igarukane akanovera mu Burundi. Mu kiganiro rero kw'isoko tuza kugaruka kuri ivyo byose. Turafise umutumire ni mwigisha Libera Ntibashira kandi mwebwe mwarakurikiranye iyo nama rukokoma, naho mwari kure. Ni inama yaciye ku buhinga ngurukana bumenyi bita Zoom, mwarashoboye kuyikurikira yose. Haravuzwe ibitari bike vyokorerwako kugira ngo igisata c'indero kigarukane akanovera. Mbega mwibaza ko ako kanovera kazogaruka koko? Jewe ndafise impungenge ko katazogaruka. Muti kubera iki? Icambere coco nuko iyo nama rukokoma mu rwandiko dufise bita ko note conceptuelle kw'iyo nama rukokoma y'umwaka yaraheze, ruravuga neza ivyari bigamije muri iyo nama rukokoma. Icambere kwari ukwihweza ingene amareforme yabaye mu Burundi ingene yagenze. Hano kwibutsa yuko ari ishigwaho y'ishuri nshingiro école fondamentale, bimwe vyo muri kaminuza bita BMD, baccalauréat, master, doctorat, hanyuma rero na école doctorale, ni kuvuga Barundi, kaminuza y'u Burundi yashizeho uburyo bw'uko abashaka kugira amadoktora bashobora kuyakora bayakoreye mu Burundi. Ariko rero hariho rero nuzeye no kurabira hamwe nuzeye icavuye mu biganiro vyari vyarabaye mu 2014, tukaraba ingorane zahabaye no gutorera umuti inyishu ingorane zahabaye. Igitangaje rero nuko izo reforme zabaye, notanga akarorero kuri école fondamentale. Leta y'u Burundi yonyene yarasavye UNICEF iratanga amahera kugira habe ico no kwita evaluation, no kuvuga kuraba ingene uwo mugambi ubwirizwa w'ishuri shingiro yashizweho nico yashitseko, na cane cane kuvyerekeye akanovera mu nyigisho. Nuzeye ni kabine yo mu gihugu ca Burkina Faso yakoze ico gikorwa. Hanyuma mu mwaka uheze, haheze umwaka mu kwezi kwa gatandatu 2021, harabaye nuzeye restitution, no kuvuga bari iyo rapport iremezwa na leta na UNICEF yari yatanze uburyo. Iyo raporo rero irerekana neza yuko iyo ivyerekeye ishuri shingiro yuko bitageze neza gatoyi, kuko akanovera kasubiye inyuma. Baranasigura igituma ndabigarukako. Ico nshaka kuvuga nuko muri iyi nama rukokoma ntibaravye ingorane ingene nuzeye amareforme yatunganijwe yuko yashitse kuvyo yaragamije gushikako.
kubera iki babitinye ivyo ntavyo nzi. Kubera iki bitavuzwe, kubera iki iyo raporo itashikirijwe n'amarekomandasiyo muri iyo raporo, sinzi igituma. Nico gituma rero mfise impungenge yuko naho inama rukokoma yabaye akanovera katazoboneka, muti kubera iki? Kuko inama rukokoma ku bwanje nyine ico ari gushikako kwari kugira bivuga mu gifaransa un nouveau départ du système éducatif burundais, ni ukuvuga gutangura gushasha mugabo bisunze ivyabaye ivyakozwe, hanyuma muri iyo nama rukokoma bakumvikana neza ico no kwita projet de l'école burundaise. No kuvuga iki? Bakumvikana bati twebwe nuze abarundi twumvikanye yuko umwana azoheza kaminuza yize ubuganga, yize ivyigwa vy'ubuengineer, agronome canke geologue, azoba afise ubumenyi ubu n'ubu n'ubu kandi bw'ukuri. Ubwa kabiri azoba umurundi afise ijunja n'ijambo, agendera akaranga k'ubuntu n'ubushingantahe, ashira imbere ineza y'abarundi, ashira imbere nuze no kwita valeur de respect, kwihanganira, gufashanya, kuvuga ukuri, gutunganya ibintu neza, sens de responsabilité. Na rero ico no kwita mu gifaransa intégrité morale, no kuba honnête mu kazi, ariko rero hisunzwe hongeyeko n'ubumenyi, cane cane n'ubushobozi bwo gutorera inyishu ingorane ziba ziriho zihanze igihugu canke mu kazi akoramwo, kugira umutima wo kugira analyse critique, no gushobora kugira icyo mu gifaransa bita synthèse, esprit de synthèse, no kumenya rero indimi, ukamenya kuzivuga no kuzandika, novuga nka zitatu: Kirundi, Igifaransa n'icongereza. Ivyo rero ntivyavuzwe gutyo, novuga ko inama rukokoma yaheze kuri ico kibazo je dirais ari flou total. Ikindi kijanye n'ivyo vyo gutunganya neza inyigisho mu Burundi, murazi neza kuva ishuri shingiro rijaho école fondamentale yuko abarundi benshi badatahura ico no kwita palier du système éducatif burundais. Nta wuzi ko umwaka w'indwi n'umunani n'uw'icenda ari muri mashure yisumbuye canke mu mashuri y'intango, benshi ntibarabitabura neza. Arico gituma muri iyo nama rukokoma bari kuvayo bumvikanye bavuga bati kuva ubu reka tuvuge école maternelle, tuvuge école primaire, tuvuge école secondaire, ni washaka habe cycle inférieur des humanités na cycle supérieur des humanités. Abarundi bumve neza, batahure ingene inyigisho mu Burundi zitunganijwe. Mu ncamake rero impungenge mfise nuko ico iyo nama rukokoma rigamije ari ukugarukana akanovera mu nyigisho mu Burundi. Izo akanovera kazogaruka mu gihe y'ama valeur navuga y'ubuntu n'ubushingantahe batayigishije abana ugwaruka, kugira bategure kuzorongora igihugu, bategure gufasha bisunza amategeko abarundi. Hanyuma nuzeye akanovera nikazogaruka, abarongoye igisata c'indero, ni ukuvuga ico bita mu gifaransa les pilotes, ni ukuvuga umwarimu nibo bajejwe ishure, umudirecteur abajejwe amashuri yose y'ishuri ryiwe, umu inspecteur, abo bose gushika kuri ministre, mu gihe badashize imbere ubuntu n'ubushingantahe ntibizoshoboka ko akanovera kagaruka. Na cane cane rero nico no kwita discipline mu mashure, nta discipline izohaba mu gihe abo bose bajejwe
igisata c'indero badashira imbere les valeurs z'ubuntu n'ubushingantahe. Noshobora gutanga uburorero bwinshi kuko ikindi kandi gikomeye cyane ni uko umwana ntiyiga mu ishuri gusa bijya bamwigisha ubumenyi n'iki, umwana arabira ku bakuze. Mu gihe rero twebwe dukuze tutifata runtu rushingantahe, biragoye ko abana nabo bifata izo valeur baziapproprier. Nshaka kuvuga muzeye ingene amajambo twumva hirya no hino ntafasha gutegura kazoza k'urwo rwaruka. Turazi neza n'ikindi yuko ingene abarimu bahabwa akazi, abatwara amashure, harajamwo ibintu vya politike cane, ni ukuvuga ivy'ubwoko canke umugambi umuntu aba arimwo. Ivyo vyose nta ntivyigeze bivugwa muri iyo nama rukokoma, kandi ari ingorane nyamukuru. Mu ncamake rero impungenge ndazifise. Ikindi cabonetse ni uko amarekomandasiyo badusomeye ngira tuja kubigarukako, abari bitavye iyo nama rukokoma ntibabahaye akaryo ko kuvuga bati iyi rekomandasiyo ndayemeye canke yivuga ukundi canke turayihakanye. Barasomye gusa hanyuma biba nkamizwe n'inda y'ingoma yuko bisa n'ivyemewe vyose. Notanga uburorero bubiri bwerekana izo mpungenge mfise. Akambere ni rekomandasiyo ya 15 ivuga ingene muri kaminuza y'u Burundi les services sociaux, mu kuvuga harya abana baba amahome na restaurant ingene bafungurirwa, ko bigiye kuja mu minwe y'abikorera ivyabo, ni ukuvuga privatiser ces services sociaux. Baravuga yuko bazokwiga ingene bazobitegura. Ivyo rero birateye amakenga kuko murazi neza yuko abana biga muri kaminuza y'u Burundi no kuri ENS benshi n'abana abavyeyi babo ari bantabonikora, ni ukuvuga badafise agashahara kaboneka ku kwezi. Abo bana rero abavyeyi babo ntashobora kubarihira amashure ya kaminuza. Mu ncamake nshaka kuvuga yuko bizogorana ingene abana ba nyarucari biga amashuri ya kaminuza barihirwa n'abavyeyi. Mbere notanga akarorero, kandi ivyo vyarashikirijwe muri iyo nama rukokoma. Abashikiranganji bose bari harya muri iyo nama rukokoma, abakenguza amateka, abarimu ba kaminuza bose, n'abakorera leta, abo bose b'abarundi bari harya. Iyo itaba iyo mfashanyo ya leta, benshi ntibaba bari ico bari uno musi. Arico gituma rero bategerezwa kumenya iyo bavuye, bakamenya yuko ubwo rwaruka ruri dans les mêmes conditions nkabo ico gihe bari muri za kaminuza, yuko bakeneye imfashanyo ya leta. Arico gituma iyo ngingo, iyo rekomandasiyo 15 itari kwemegwa uko yasomwe. Iyindi akandi karorero ni ntuzeye ni rekomandasiyo 17 ijanye n'ingene amafaranga yofasha gusanura igisata c'inyigisho mu Burundi yokwegeranywa. Harabaye iyo rekomandasiyo ivuga yuko bazokata umushahara, ni ukuvuga ifaranga ku gihumbi, ufata ibihumbi 10 n'amahera 10, ufata umuriyoni ni igihumbi. Ivyo bakayakata ku mishahara y'abakozi bakorera leta n'abakorera n'amashirahamwe ya leta. Ivyo
icambere cyo umuntu yovuga nuko turazi neza ko imishahara bitoye mu Burundi kandi ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ibiciro navyo byaraduze cyane kandi turazi neza yuko hariho ingingo zamaze gufatwa zo gukata abakozi ba leta amahera yo gufasha ibintu na biriya ni ukuvuga iyo ngingo ije yiyongera ku zindi zafashwe kera none leta izohagarika ryari gukata amahera abanyagihugu ico nshaka kuvuga ni uko ku bwanje kandi narabivuze muri iyo nama rukokoma ni uko twese turemera yuko hakenewe uburyo bwinshi kugira inyigisho mu Burundi zisanugwe ka kanovera kagaruke ariko iciza ukubwanje bo kongereza amataxe kubidandazwa novuga vya luxe bigugwa n'abantu bishoboye novuga amashampanye amarikeri novuga amatike y'indege novuga imiduga uburore bwinshi cyane notanga ayo mahera rero bayegeranije si makeya ni menshi cyane gose yotuma rero afasha mu gusanura inyigisho mu Burundi notanga urugero bwinshi nka rekomandasiyo 20 ivuga yuko ama interna mu mashuri yisumbuye azoja mu minwe y'abikorera utwabo ntuzeye rekomandasiyo 21 ivuga yuko ntuzeye bazofavoriza abana mu mashuri y'akarorero ku bwanje bofasha cane abana bandaho nikora na cane cane abana b'imfuvyi ico no kwita les cas sociaux uburore ni bwinshi notanga ivyo byose rero ibintu mvuga nti akanovera mu nyigisho z'Uburundi karacari kure nk'ukwezi nk'akarorero k'ivyo muvuze vyo muri kaminuza ibintu vyo kugaburira abanyeshure baravuze ko ari leta izokorana n'abikorera utwabo barashize ko baravuze ko ari public na privé ko bazokorana ariko muge mubona ko bagiye kubishira mu minwe y'abikorera utwabo gusa baravuga yuko bazokwiga ngene bazobitunganya ariko usomye neza ukabuza ingene abarundi tumeze n'ingene tuvuga ntibashatse kududurirako kugira iyo ngingo ntigwanywe bashize mu minwe uko bizogenda kose babihaye abikorera ivyabo nuko ubikorera ivyiwe abagomba kunguka kandi leta nizovuga iti ntushobora kurenza ya kuko we bazo bakeneye kunguka kudandaza arico gituma rero simbona ingene bazobikora ku buryo bitababaza na cane cane bamwe navuga abana bandaho nikora mbere nshimikire kuri iki gikurikira ahubwo leta ubushikiranganje bwari gushira imbere ko kaminuza y'u Burundi na INS yakira abana bandaho nikora ko abafashanya les partenaires internationaux ho bari bashize imbere yuko kaminuza yakira abana bandaho nikora abo bafasha baca bagira umutima wo gufasha ariko uvuze uti kaminuza y'u Burundi les homes zigiye kuja mu minwe y'aba privé le restaurant ije mu minwe ya privé mbere nantuze n'ama interna bikore secondaire aje mu minwe ya privé abantuze abahora bafasha bazokwibaza ikibazo yuko badashaka gutungisha abo bagwiza tunga urumva rero ingingo nziza ce n'est pas stratégique na cane cane kwibabaza abarundi imiryango idafite uburyo bukwiye ikibazo cy'uburyo cyaragarutse mbere mu mashuri shingiro baravuze ibintu by'ubukene bw'intebe icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza we yasabye ko abavyeyi imvukira abanyagihugu
kujya bubaka amashure ko ariko boterera no mu kugura intebe zijya muri ayo mashure, ishure ryose rikubakwa ariko rigaca rironka n'intebe zijamwo. Mwebwe ivyo muvyumvira kwiki? Erega abarundi baraterera kuko barariha amakori bariha niyo yatezwa gufasha leta gutunganya ico leta ijejwe. Mu bihugu byose ku isi leta itegezwa kwigisha ugwaruka kugira rutegure kazoza k'ico gihugu. Ubwa kabiri leta itezwa kuvuza population abanyagihugu b'ico gihugu. Ubwa gatatu itezwa gusha imigambi n'imigabo y'ukugaburira abanyagihugu. Mu ncamake rero ivyo umukuru w'igihugu icegera c'umukuru w'igihugu yavuze ni nkuko novuga yuko mbega bigenze uko leta izoca ikora iki? Y'amakori azoja hehe? Ni nkuko boba bagize demission ati twebwe ivyerekeye igisata c'indero abavyeyi ntibavyirabira, leta turakuyemwo akarenge, nico kimwe. Oya, ntuvyeye abavyeyi barafasha kuko barariha amakori mu buryo butandukanye. Ayo makori nayo niyo afasha akoreshwa kwigisha abanyagwaruka, kuvuza abanyagihugu no kugaburira abanyagihugu. Kubagaburira nshaka kuvuga gushiraho politiki nziza ituma umwimbu ugwira, abagronome bagakora, bagafasha abanyagihugu, bakigisha ingene basasira ikawa n'ibindi n'ibindi. Mu ncamake rero ivyo yavuze bikwiye gusubirwamwo. Mu nama rukokoma nyene mwebwe mwarashikirije aho muhagaze ku bijanye n'amashure bita y'akarorero, mwavuze ko adakenewe mu bisanzwe ko bari kugerageza ahubwo amashure yose akaba y'akarorero. Mwoduha insiguro irambuye? Bijanye n'ivyo ariko ndavuga ko leta n'umuvyeyi, nta muvyeyi agira ati aba bana n'abakarorero, n'incabwenge, n'abakozi, aba nabo n'ibigaba, nta muvyeyi acagura. Ahubwo ugerageza gufasha bose ku rugero rumwe kugira ubagire abantu, ni ukuvuga abana baciye ubwenge, abana bubaha, abana bafise ubuntu n'ubushingantahe, kugira ubategure kuzoba muri sosiyete no gutorera ingorane zizobashikira. Leta nico kimwe. Leta ntishobora kuvuga ati aya mashure n'ay'akarorero. Oya, yateza kugira iti reka nshiremwo inguvu ndondera uburyo kugira amashuri yose abe ay'akarorero, kuko amashuri yose yigisha abana b'igihugu. Ayo mashuri yose ategura ugwaruka kuzoba Burundi bw'ejo. Ntushobora rero gufata ngo abavyeyi ubake amahera yo gutunganya igisata c'indero, hanyuma ubabwira uti abana banyu mwebwe nta bwenge bukwiye bafise, ntibashobora kuja mw'ishuri y'akarorero. Aba aye bazoja mw'ishuri y'akarorero. Abana bose b'igihugu bofatwa kumwe, amashuri yose agafatwa kumwe, bakaronka uburyo bumwe bwotuma amashure arangura ivyo bajejwe, ni ukuvuga kuramura urwaruka, bakaronka ubumenyi bukwiye, badacaguye, batiriwe bagira amashuri y'akarorero cyangwa yasaha akarorero. Mu gutorera umuti ikibazo c'igitigiri c'umurengera mu masomero, baratanze inyishu babona zofasha, mbere n'umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganji bw'indero yarashimikiye ku kintu cyo kugabanya imvyaro. Hariho n'abandi bari mu nama rukokoma bashigikiye ico ciyumviro. Mbega mwebwe mubona ko ariyo nyishu ko abarundi imvyaro bozigabanya kugira ngo ntibaze amashuri ntaza ararengerwa? Icambere coco
ni uko ukuri ni uko 61% y'abarundi bafite imyaka munsi ya 25, ni hafi imiliyoni indwi. Ni ukuvuga abo bana bose bariho uno munsi sabazovuka leta iteza kubigisha. Ni ukuvuga ico nshaka kuvuga ni ukurondera inyishu zotuma izo miliyoni hafi miliyoni indwi canke munsi gatoyi zigishwa. Iyo nyishu y'ukugabanya uruvyaro ni muri kazoza, ico mu gifaransa bita le long terme. Donc iyo nyishu nditorera iyo piste ntorera inyishu uno munsi ico kibazo. Arico gituma je mvuga nti okay, reka tugerageze twigisha abanyagihugu kuvyara bake. Mugabo no kwibutsa yuko izo nyigisho ziriho kuva kuri president Mbagaza, murazi imyaka iheze, ingorane iracariho. Ico nshaka kuvuga ni uko il n'y a pas de coup de baguette magique, nta nyinshi iriho ituma abarundi baca bagarika kuvyara ubu nyene ntibikunda. Ni solution à long terme nayo nyene idashoboka. Konda imbeje gutanga akarorero kuva kuri Bagaza bavuga yuko kwari ukuvyara ku rugero. Jewe rero ico mvuga nti turondere umuti, inyishu yotuma izo miliyoni indwi, hafi miliyoni indwi, ndashobora kwiyenda ku giciro kusa sinabiharuye nkoresha ni estimation, ingene bo kwigishwa kandi abana atari benshi mu ishuri. Je ngira nti rero reka dufate amashuri yose yisumbuye mu Burundi, sinzi igitigiri, reka mfata akarorero kuri petit séminaire yo mu Kanyosha, nkuko nofata college irahandi ari Nyenkanda, n'akarorero kwira abari baratwumviriza bavyumve. Leta ifashe petit séminaire yo mu Kanyosha gushiraho ishure y'intango école primaire iri rattaché kuri petit séminaire yo Kanyosha. Leta ifashe kubaka école maternelle iri rattaché kuri yo école primaire kugira umwana atangure aho nyene ahereze humanité. Ivyo babigize amashuri yose yo mu Burundi, redessiner la carte scolaire, bazoba bagwije ibibanza. Ni ukuvuga bizotuma abana mu ishure bagabanuka, kuko ubu hariho amashuri amwe harimwo mu ishuri usanga harimo barenga abana 100. Nuzeye UNESCO ivuga yuko abana baba 30. Hanyuma rero igituma iyo proposition nibaza ko ari nziza nuko nuzeye ya école secondaire yo petit séminaire de Kanyosha, ya école primaire, ya école maternelle bazosangira ico no kwita les infrastructures. Bibliothèque ibimwe, hakaba un secteur yo muri secondaire, hakaba ibitabo vya muri primaire, hakaba n'ibitabo vyabo muri école maternelle, nabo nyene barabikeneye. Ntuze salle informatique, barashobora kwitunganya ku buryo ibikenewe ivyuma vya informatique bikoreshwa na muri secondaire, na muri primaire, nabo muri maternelle ngira sikirenga cane, bazikeneye cane gose. Izi infrastructures sportives, amatere ya basket, volley n'iki byose, na piscine, kuko navyo nyine kuvyiga abana bakamenya ko koga n'ibindi, ivyo byose bo bisangira. Hanyuma ikindi ku neza y'igihugu nuko ishuri ryose bigenze uko
ikiba centre un pôle de développement. Ni ukuvuga abanyagihugu babi ruhande nabo nyene barashobora kuja gutira ibitabo muri biblioteke bagasoma, barashobora gukoresha ntuze iyo piscine iriho, barashobora gukoresha izo infrastructure sportive n'ibindi n'ibindi. Ivyo rero murumva ko ari ibintu bishoboka, na cane cane hizwe turaja kwigaruka ko ivyerekeye uburyo iyo bwova. Mu ncamake rero nshaka kuvuga yuko hakwiye inyishu zizana zigabanya igitigiri c'abana tutarindiriye resultat z'iyo ngingo kuvyara bake, kuko uno musi il faut une solution kuri abo bana imiliyoni indwi mu ma province hatari amashure akwiye yisumbuye, boca bubaka, leta yocigira igatanga uburyo ayo ma province akaba prioritaire, mugabo hakaja iyo logique yuko école primaire école secondaire ijana na école primaire yayo na école maternelle yayo, hanyuma ntikibuza yuko hashobora kuba des classes parallèles, hakaba 7e A B C, kandi ivyo nivira ko vyokunda kandi vyofasha ibitari bikeyi. Ariko ico kibazo cyo kuvyara bake imbere yuko inama rukoko miba hari haheze iminsi umukuru w'igihugu nawe nyene yari yavuze ati ico kibazo tuzociga ariko turindiriye ko haba rusansuma, ariko ico kibazo tuzotegerezwa kuciga. No mu nama rukoko mwarumvise ko bavuga ko hakenewe ingingo ya politike. Mu vyiyumvira ko iki ivyo ngingo ya politike biboneka ko hashobora kuba nk'akarorero kuvuga bati wewe igitigiri c'abana utegerezwa gushika ko niki ntushobora kurenza. Twisunze ivyo no twita amategeko mpuzamakungu bijanye na droit de l'homme, sinzi ko leta ifise ubutegetsi bwo kuvuga iti abarundi bose batazwa kuvyara abana babiri canke batatu, uvyaye benshi uzotanga ikori. Niyumvira ko ari ukurenga akarimbi, barashobora kubigira mugabo bazoba bahotoye abarundi. Mu Bushinwa menga hariho ingingo nk'izo. Umukuru w'igihugu n'ubundi yatanze akarorero k'Ubushinwa. Ariko si muri nuzendi twibagire ivyo dukora byose abarundi turafise culture imigenzo. Mu Burundi abana benshi nitunga, abarundi ko babifata kandi nivyo, kuko ugize imana hakavamwo awiteje imbere aca afasha umuryango wose, ico no kwita famille élargie, nico gituma ari itunga. Ivyo rero gufata ingingo nk'iyo gutyo oye utabanje gusigurira abarundi ukabigisha ni ibintu bitoroshe, ntibazovyakira neza. Hanyuma yaba hari imigambi n'imigabo myiza, abana sitiniri cese kubera iki? Kubera turakeneye urwaruka ruteza imbere ubutunzi bw'igihugu, main d'œuvre, papa a exporte ukurunka hanze nkuko biriko biraba, oya bakora mu Burundi bagateza imbere igihugu. Ico nshaka kuvuga simpakanye yuko hoba inyigisho nkuko biri uno munsi kuvyara ku rugero, mugabo urugero jewe wirabira, si leta irundabira. Ariko turiko tuvuga igisata c'indero, ngaruka hahandi, iyo ngingo izofasha mu myaka 10-20 tuteza gutorera inyishu uno munsi amashure harimwo abana barenga 200 canke 100, inyishu iteza kuboneka. Nivyo twoshira imbere, navyo
abarundi barakwiye gukorana umwe wese agatera ivyumviro hanyuma leta igatoramwo inyishu irashe, ariko ku bwanje mbona iyo natanze ku bwanje yofasha mu bitari bikeyi mu gusabikanya ibikoresho bica bituma leta idakoresha amahera menshi, mu gufasha abanyagihugu baba kuri ayo mashuri nabo nyene yuko bagira nuzeye esprit de culture mu gusoma, mu kugira nuzeye ikarashishi kugira mu buzima bwabo buguma ari bwiza. Harimwo vyinshi, harimwo intere nyinshi. Ikibazo c'abigisha barakivuze naco nyene cane, ariko nashaka gushimikira ku kibazo c'uko abigisha usanga batize ubuhinga bwo kwigisha, mbere bavuze ko iyo ngorane ihari no muri kaminuza. Nk'ico kibazo mubona cotorerwa inyishu gute? Nivyo cane. Kuva mu 2005 havuzwe yuko abana bose bageze kuja kw'ishuri biga ku buntu, kandi sivyo. Ni ikinyoma kibishe, kuko murazi neza amahera abavyeyi batanga ko ari menshi, yaje kuraba ayo kuri umunyezamu, arayo kubaka ibi na biriya. Ayo mahera ni menshi cane, hari igihe mu mashuri amwe arashika 60,000, ariko imbere yuko iyo ngingo ivugwa bari 1,500. Ivyo rero vyatumye abana baba benshi mu mashure, hanyuma leta itangura guha akazi abatigeze biga ivyo kwigisha, gushika naho uno munsi kubera ayo mareforme yagiye iraba, hariho abarimu bigisha indimi batavuga, kuko murazi neza avec la réforme de l'école fondamentale umwarimu yigisha indimi zine: igifaransa, icongereza, igiswahili n'ikirundi. Hariho rero benshi bigisha ururimi batigeze biga batavuga, muca mwumva akanovera ingene gatituka. Ivyo rero hanyuma ico novuga nuko hariho ico mu gifaransa no kwita formation initiale, no kuba kwigisha abanyeshuri kwigisha ibintu vya pedagogie. Ivyo rero hari abarimu bakeyi banonosoye ivyo kwiga, arico gituma mbere ubuserukira amasendika yasavye yuko hoshigwaho amashure yigisha ivyo kwigisha mu ntara zitandukanye, hakaba ishure rijejwe kwigisha, gutegura urwaruka kwigisha. Muri kaminuza kera hariho politique de formation des formateurs, barungikwa hanze bagatahuka imyaka 4 canke 5 iheze, nze ni na diplome ya doctorat, mu gifaransa bita PhD, basanctionné par kwandika igitabo hakaba harimwo ikintu gishasha, publication yemewe n'abandi bahinga. Uno munsi rero ivyo vyose bisa nabi, nta bikiriho, naho vyo biriho bikorwa neza. Ico nshaka kuvuga rero nuko nkuko abasendikaliste babivuze, nuko usubiramwo inyigisho za gutegura abarimu bazokwigisha muri maternelle, primaire na secondaire. Ubwa kabiri nuko abarimu babakarihiriza ubwenge, ivyo bita recyclage, nkuko abasendikaliste babisavye, rimwe mu myaka 3, kuko ubuhinga bwo kwigisha burahinduka, technology irahinduka. Ivyo rero bisaba yuko abarimu babwira bati ntuzeye ivyo kwigisha bigeza aha, ari ukugira ari vya ubuhinga bushasha bukoreshwa n'ibi na biriya bikorwa gutyo. Kuvyerekana kaminuza naho nyene, ufise doctorat si kuvuga yuko ufise ubuhinga bukwiye bwo kwigisha. Nico gituma hakwiye gushigwaho naho nyene ico no kwita formation continue,
des enseignants mu bijanye no kwigisha muri kaminuza na cane cane no gukoresha ubuhinga bwa none bita numérique, mu gifaransa pédagogie université numérique. Ico novuga nuko hariho abarundi benshi bigisha mu makaminuza atandukanye yo kw'isi, barashobora gufasha mu gukarisha ubwenge bwa bagenzi babo bigisha muri za kaminuza z'u Burundi. Aho ndimwo turashobora kubitanga gufasha tutiriwe turaja ni Burundi, dukoresha ubuhinga bwa none nka kuya twakurikiye ibikorwa vy'iyo nama rukokoma. Mu ncamake rero novuga yuko leta ikwiye guha point d'appui aho twishimikiza kugira abifuza gufasha bose bafashe Uburundi kaminuza muri ivyo bikenewe guhindurwa gushigwaho tugaterera kugira akanovera kagaruke. Hariho ikibazo cerekeye ingurane baha abanyeshuri, muri buka ko kera karagafashanyo ariko ubu kahindutse ingurane bazotegerezwa kuriha. Hari abasabye ko iyo ngurane yo kongerezwa, mwebwe mubibona gute? Ico kibazo nigeze gushikiriza ico navyiyumvira ko mu 2014 mu gihe bariko baragomba gushiraho ako gafashanyo bakakura kukagira ideni. Abana benshi biga muri kaminuza nabivuze n'abana abavyeyi babo bari bataho nikora, ni ukuvuga yuko bakeneye imfashanyo ya leta. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, gushiraho ideni, leta ishizeho ideni yari ikwiye nayo kugira iti jewe ndiyemeje umwana wese azoheza kaminuza nzomuha akazi kugira ashobore kuriha iryo deni. Uno musi abahejeje kaminuza mu myaka iheze benshi batwara amataxi vero, taxi moto, benshi bakora mu maresitora, abagize imana bakakaronka, abandi baricaye. Murumva neza rero yuko gushiraho iryo deni batazoshobora kuriha, umuzigo bazokwikorera ubuzima bwabo bwose, ni ibintu bibabaje. Arico gituma jewe ku bwanje ako gafashanyo kogumaho kakongerezwa kandi ntikabideni. Muti kubera iki? Nabivuze, barya abashikiranganji bari muri iyo nama rukokoma, abashinga amateka, abakenguza amateka, abari mu kaminuza bose bari harya, n'abakozi ba leta b'abarundi bose. Iyo hataba imfashanyo ya leta ntibaba bari ico bari uno musi. Arico gituma rero bategerezwa kumenya yuko aho baciye barahazi, aho bavuye barahazi. Arico gituma bategerezwa kumva yuko umwana wa Nyarucari nawe nyene afise uburenganzira bwo kwiga kaminuza, akaminuza nkuko baminuje. Nico gituma rero iyi ngingo turaja kubigarukako, ivyo vy'akadeni twese twatse kuvyumva kugira ntidukorera umuzigo kazoza ku Burundi kejo n'amadeni ajanye no ivyerekeye inyigisho ya kaminuza. Mbere ni ibintu bitumvikana kuko bavuga bati muri iyo nama rukoko bavuze bati reka dushiramwe amahera hamwe tukata imishahara abakozi bose ba leta n'abajejwe n'abakora mu masosiyete ya leta, baterere kugira dushireho amahera yofasha kunagura igisata c'indero. Ku bwanje ayo mahera atanzwe
icambere yofasha n'abo bana bakiga neza atanzara mu nda bafise ibikoresho bikwiye. Murumva neza rero yuko gufata abavyeyi bagatanga amahera hanyuma bagaca bakorera umuzigo ugwaruka kazoza kejo n'ibintu bitajanye. Arico gituma mvuga nti agafashanyo nibakongereze, iyo amahera azova turaca kubivuga, mugabo ntibakagira ideni, abana ntidukorera umuzigo ugwaruka kwejo, kuko na twebwe uwo muzigo twarawugwanije. Kuri Bagaza iyo ngingo yarafashwe, nari muri kaminuza hamwe n'abandi bose mbere turanafashwa n'abari mu mashuri yisumbuye, twarayigwanije. Hariho rero benshi bashoboye kutikorera umuzigo kubera twarikanuye. Uno munsi rero abavyeyi bose nibumve yuko tutokorera umuzigo ugwaruka kazoza kubundi. No kwibutsa ko no mu 2014 umukuru w'igihugu yari yafashe itegeko, yari yashinze itegeko ryo guhagarika ako gafashanyo, ariko ntivyakunze kuko abanyeshuri baciye bahagarika ivyigwa, mu nyuma afata ingingo yo guhagarika ingingo yari yafashe. Hariho ibijanye n'ikigega navyo nyene bavuze, ikigega cofasha mu bijanye n'ubushakashatsi, kuko bavuga ko ubushakashatsi ari imwe mu nkingi z'indero zituma akanovera k'indero kabaho. Mbega ico kigega mwebwe mukivuga ko iki coza kirafasha amashure kaminuza agomba kugira ubushakashatsi, yaba ya leta canke ayabigenga? Icambere co c'ubushakashatsi nivyo ni nkingi yuko akanovera kagaruka mu nyigisho. Nokongera ko twari inkingi y'iterambere. Nta gihugu na kimwe kw'isi cateye imbere ubushakashatsi budafashije. Novuga Ubushinwa, Taiwan n'ibindi byose, ibihugu byose bikomeye. Arico gituma rero leta y'u Burundi itegezwa gushira imbere ubushakashatsi. Hanyuma ubushakashatsi mbere bijanye kaminuza itagira ubushakashatsi, iyo kaminuza bari kaminuza y'igice. Kuvyerekeye rero uburyo, nuko hari uruhara rwa leta yoha uburyo amakaminuza, kaminuza y'u Burundi cane cane, kugira ubushakashatsi bukogwe. Ariko hariho ubundi buryo bwo kurondera hariho izindi nyishu zofasha kuronka uburyo bw'ubushakashatsi. Nuko hariho nka za Union Européenne, nka Agence Université de la Francophonie, la coopération belge, amakooperation menshi, Ubudagi, ibihugu byose bikomeye biratanga uburyo bigira biti amakaminuza yo muri Afrika nazane projet tuzifinance kuvyerekeye ubushakashatsi. Mu Gifaransa bavuga ati tout fait nombre. Mu gihe nka Université y'u Burundi ironse mfate nk'ibihumbi 500 vy'amayero, murumva ko atari amahera makeyi ashobora gufasha mu kuronka ibikoresho vyo muri laboratoire canke ubuhinga bwa none, ari bya informatique n'ibindi. Igikenewe rero nuko muri bushikanganje bw'indero boshiraho igisata ari cellule canke service yogira veille des appels à projets, no kuvuga yegeranya ntuzeye abo bose baba bafise amahera bagomba gufinansa ama projet de recherche. Hanyuma na kaminuza y'u Burundi nayo nyine igashira ico gisata, kuko hariho direction ijejwe by'ubushakashatsi, nayo nyine ikagira veille des appels à projets. Hanyuma bagashiraho umugwi wanonosoye ivyo kwandika ama projet muri ministère, kuko hariho des projets zikogwa na leta, dore nous a partenaires abari ubushikanganje bw'indero canke izindi.
hariho des projets abapartenaire aba ari amakaminuza. Murumva rero nico gituma navuze nti tout fait nombre, amaproje abaye menshi imigambi imigambi donc imigambi ibaye myinshi mu mafakulte, murumva amahera arinjira atari makeya. Ikindi cokogwa nuko muntu ze mu bisata by'inyigisho muri kaminuza hariho ivyo bita des centres de recherche. Izo centres de recherche ibigo bijejwe ubushakashatsi, ivyo bigo biraronka imigambi amaproje, hanyuma nta mahera yinjira mu kigega ca kaminuza abarimu bakoramo, yose nibaza ko aja aronka aba consultant ari abo bari ba kaminuza, ariko bakoresheje uburyo bwa kaminuza, no kuvuga amatara, amazi n'ibindi. Nico gituma hakwiye guhindurwa amategeko, nivyo kuba bakoze bakaronka agashara kajanye n'ivyo bakoze, ariko hakaba igice cinjira muri kaminuza kubera ivyo bakoresheje vya kaminuza. Ivyo ni ayo mahera agaca asubira kuja gufasha abandi, ari kuja ari kurungika abashakashatsi mu nama rukoma zibera hirya no hino. Ayo mahera yofasha, nshaka kuvuga yuko hariho uburyo bwinshi bwotuma ubushakashatsi butera imbere, bukaronka n'uburyo, ariko bivuye muri iyo migambi mashirahamwe amwe afasha agatanga amahera ku vyerekeye ubushakashatsi. Mwari mwavuze mwatanze inyishu zimwe zishobora gutorera inyishu zotorwa ku ngorane zimwe mwavuze ko bisaba uburyo, ariko murazi ko bisaba uburyo. Mwogira ko mutubwira iyo ubwo buryo buva, kuko uburyo bujanye n'ivy'ubushakashatsi mwavuze aho bobukura, ubwo bundi buryo nabwo bobukura he? Hari ingingo recommandation, ingingo yafashwe muri iyo nama rukokoma y'17 ivuga yuko bakata imishahara ku bakozi ba leta. Ku bwanje boduza ikori ritangwa ku bidandazwa bivuye hanze, no kwita de luxe, ntanga uburorero nk'amashampanye, amalikeur, imiduga, amatike y'indege, n'ibindi vyose, itabi. Hanyuma ayo mahera yose abantu baba badugijeko iyo pourcentage akaja mu kigega kizofasha mu nyigisho, guteza imbere inyigisho mu Burundi. Ayo mahera si makeyi, ni mahera menshi cyane, kuko uravye nk'abantu nk'amatike y'indege, mvuze amatike y'indege nabinjira mu gihugu n'abasohoka. Murabona ngo indege zigwa ku kibuga cy'Ubujumbura, murabona ko ari nyinshi ufashe mu kwezi. Inzoga zinyobwa mu Burundi murazi ko ari nyinshi cyane, amataba anyobwa uko nyene. Murumva ko amahera atari makeyi, mbere yo nasumba uko babivuze mu ntuze muri recommandation ya 15. Naho mbona uburyo bwova. Hanyuma rero ntibagiye ikindi no kwibutsa nuko kera amahera yava hehe. Zijya nyubakwa zose tubona muri kaminuza zava hehe. Igisata cose cari gifise igihugu kigifasha. Faculté de sciences bwari Ububirigi, ikiriri sciences appliquées bari Abadagi n'Abakanadiens, sciences économiques yari la Suisse, indimi bwari Ubwongereza n'Abanyamerika. Nshaka kuvuga yuko icuka ca politiki ari ciza, ivyo
bagenzi b'u Burundi bashira imbere vya demokarasi n'ibindi n'agateka kazina muntu bigenze neza, nticobuza yuko Uburundi bwegera ivyo bihugu biti murantu twaciye mu ngorane nyinshi, ivyo mwari mwaradufashije vyari vyiza cane, ya faculté mwafasha igeza hanahana, nta kuntu mwosubira kudufasha mu myaka iri imbere kugira twinagure kubera ingorane twaciyemo. Je nibaza ko bikora, mugabo maze ko akimuhana kazi imvura ihise, nticobuza yuko izo nyishu iyo nyishu natanze, ubwo buryo bwo kurondera amahera bukoresha, mugabo ayo yahanze akaza yongereza kugira turonke amahera akwiye y'ukunagura igisata c'indero, ka kanovera kagaruke, yama biblioteka agasubire kuboneka, ivyuma vy'ubuhinga bwa none bibe vyinshi, hama mugabo ivyo vyose bikaja muri wa mugambi wa rya shuri navuga mu ntango, kugira tugerageze inyigisho mu Burundi zironka akanovera gakwiye, mbere Uburundi butegwa iteka, kuko mu gihumbi kimwe n'amajana 990 muri iyo myaka inyigisho mu Burundi zari zifise akanovera, n'ikimenyamenya nuko abagiye hanze bose biga bakamenya atangurana n'imwe ibaye, kandi mbere n'ibikorwa bakoze bikaronka amaprix, bimvuga hari uburorero bwinshi bwotangwa vyerekana neza ko ico gihe ibintu vyari bimeze neza. Nikibuza rero n'uno munsi habaye imigambi n'imigabo irashe, twosubira mu Burundi akanovera kosubira kugaruka mu nyigisho z'Uburundi, ariko bimwe navuga bishizwe imbere, ya école ya projet de l'école igiyeho, na za valeur nuzeye bwa buntu n'ubushingantahe bugiye imbere mu vyo dukora vyose, ari mu nyigisho canke mu gutwara amashuri canke mu gutunganya ivyo bikorwa vyose vyo mu gisata c'indero. Kuri ivyo bijanye n'uburyo, urumva uburyo ajya amahera bakata abakozi boca babireka, kuko kuri bijya basaba hariho n'amafaranga bazokura mu mashirahamwe, ivyo vyose boca babyihoza kugira ngo bafate ayo mafaranga avuye ku bidandazwa bivuye hanze. Neza cane muti kubera iki? Kuko twese turazi ko abarundi bakenye, kandi imishahara ari mitoyi, ifaranga ry'Uburundi ryarataye agaciro, ariko kubera ibintu biba kw'isi hirya no hino, nk'ingwano kiza ca Covid canke ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine, ibiciro vyaraduze mu bintu vyankenerwa abarundi bose bakeneye, mugabo umushahara wigeze wiyongera. Gufata rero ingene abarundi babayeho, ingene bakenye, ukaja urabakata ku mishahara hisunzwe ibi na biriya, nibaza ko atari vyiza cane, arico gituma ku bwanje ivyo vyohagarikwa, bagashira imbere ayo mahera yova mu bidandazwa, kandi nibaza ko ari menshi kurusha ayo bokura mu mishahara y'abarundi. Mu guheraheza, hariho uwaje mu nama rukokoma, mwigisha Banyankimbona Gaspard yaravuze ati ndabona ko hariho abantu bahindutse mu bo twari kumwe mu 2014, kuko ico gihe hari habaye iyindi nama rukokoma y'indero, atariko ingorane ziracari za zindi. Mbega twogira gute kugira ngo izo ngorane ntizizogaruke mu myaka iri imbere, kumbure abajejwe ibintu bijanye n'indero basubiye guhura ngo bazosange za ngorane nta cyahindutse? Icambere coco yavuze ukuri, kandi ico nokwibutsa nuko niwe yarajejwe gutunganya inama rukokoma mu 2014, niwe ari president de la commission yayitegura, hanyuma ari secrétaire permanent mu bushikiranganji bw'indero. Mu nyuma yabaye recteur, yararongoye kaminuza, mu nyuma aba umushikiranganji w'indero mu myaka itari mikeyi. Ivyo avuga rero ni ukuri, kandi arabizi,
ariko ivyatumye ako kanovera katagaruka mu nyuma y'inama rukokoma y'ibihumbi 2014 arabizi neza kandi ivyo twese turabizi. Ico nshaka kuvuga nivyo hariho abashasha, ariko ico novuga nuko harabaye continuité. Nshaka kuvuga yuko iyi nama rukokoma itunganijwe muri uku kwezi, ivyakozwe mu itegurwa, ivyabaye ni continuité y'abo bategetsi bariho mu gihe hatunganywa ivyo mu 2014. Kuvuga ko babandanirije ko aho guhindura, ari naco gituma mu ntango navuze ko mfite impungenge ko kaganavera katazogaruka, kiretse kugira nishobore kuri ico kibazo bahinduye ingene ibintu bigenda, na cane cane gukuramwo ivya politike mu gisata c'indero, gukuramwo ivya kamwana wa mama. Uri umenyesha amakuru urashobora kugira ubushakashatsi ukaraba abatunganije inama rukokoma baribo ivyo bize, hari naho uzosanga 90% bize bimwe, barahanye. Ivyo rero singira ntibifasha cane rwose, ariko kugira bihinduke, kugira nishure ico kibazo, nimwe twavuga mu ntango nuko haba imigambi n'imigabo, ico no kwita projet de l'école, ishira imbere nuzeye imigenzo y'abarundi, les valeurs, ubushingantahe n'ubuntu, no gutunganiriza bose, kuvuga ukuri, kubahiriza ivyo ujejwe, discipline mu mashure, kugira abajejwe igisata c'indero bose iyo ngendo bayigishe urwaruka. Ica kabiri bijanye n'ivyo nyene nuko programme zosubirwamwo zisunzwe ivyo Uburundi bukeneye, buzokenera mu myaka 10, mu myaka 20, bagategurwa ubu. Abaganga banonosoye neza ivy'ubuganga, aba-engineer bubaka amabarabara, bubaka amazu, bavyize neza babinonosoye, abageologue turabakeneye kubera agataka k'Uburundi gatunze, bazokwimba ubutaka nzeye minere, n'ibindi rero. Hanyuma nzeye turakeneye abarimu kugira bashobore gutegura akazoza kugwaruka, izo ncabwenge ziboneke, abantu bakunda igihugu, abarimu bakwiye, baba mu mashuri yisumbuye, amashuri y'intango, yisumbuye na kaminuza. Hanyuma rero no kwitaho abarimu, bakabaha uburyo bukwiye, gushira au centre, novuga kwitaho abanyeshuri kugira bige umutima uri munda, bafise uburyo bukwiye, batibaza ico baja gufungura. Niho akazonovera kazogaruka. Ni vyinshi nivyo, ariko abarundi tugiye hamwe, hanyuma contexte politique, no kuvuga icuka ca politique kikaba ciza, vyofasha kugira uburyo buboneke, inshuti z'Uburundi zifashe kugira tunagure inyigisho mu Burundi. Ico nshaka kuvuga, ntushobora gufata ngo uhindure akantu kamwe, oya, no kubigirira hamwe byose, kugira nuzeye duhe point d'appui, duhe aho abashaka gufasha bishimikiriza kugira bafashe. Ivyo navyo ni nuzeye ni vya politike ari guhindura ingene igihugu cubatswe, ingene gitwawe, ingene ubutunzi bw'igihugu burijere. Mu ncamake nuko ndabibona
mu ncamake tugaruka hahandi ni ya projet de l'école ya migambi n'imigabo y'ico twifuza kugira urwaruka rw'u Burundi, kubategura kuba indongozi zikunda igihugu, zifise ubumenyi bukwiye, kugira bazotorere inyishu ibibazo bizoba bihanze Uburundi mu myaka iri imbere. Murakoze cyane, mwakoze cyane kutwitaba muri iki kiganiro ku isoko cyo ku wa 18 Ruheshi mu 2012. Ngira ngo abumvirije ikiganiro bumvise ko musanzwe mukurikiranira hafi ibijyanye n'indero mu Burundi haraheze imyaka myinshi, mbere mukaba mwavuze ko n'ubu mwiteguriye guterera hamwe bo bakenera. Nibaza ko ntabeshe. Nivyo naje ngomba kugushimira kubona mwanyumviriye nejo mundi yakamo nzokitaba kuko igisata c'indero igisata niyumvamwo, hagize ico nofasha kugira urwaruka abarundi abana bacu biteza imbere ejo bazoteza imbere Uburundi, sinzokwihanganira guterera agacumu kubumwe mu byo nshobora byose. Murakoze rero, aha niho ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo RPA Inzamba n'imbonesha kure Renaissance kigarukiye. Mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba, umutumire nawe mukaba mwumvise ko ari mwigisha Ntibashira kandi Libera. Cari ikiganiro ku isoko.